Bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega turamukije twongera tubaha ikaze. Makomine 11 agize intara ya Gitega haramaze kugurwa itoni zigera ku miliyoni n'ibihumbi amajana 414 n'amajana 967 y'imbuto y'ibigori bifise agaciro k'amafaranga angana miliyoni amajana 962 n'ibihumbi 177 n'amajana 560 mu minsi 22 y'ikiringo cyo kugura ivyo bigori cyateguwe kuva ku igenekerezo rya 12 ndamukiza 2021. Mu ntumbero yo kuganira n'abene gihugu uko bozigama neza amafaranga baronse mu kugurisha umwimbu w'ibigori mu nura mu byo bakeneye ariko bagiye no kuziganya mu mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana kugira ngo bashobore gusaba ingurane zo kubafasha kwiteza imbere. Buramatari w'intara ya Gitega Venama Nirambona ari kumwe n'abahanuzi biwe hamwe n'abarongoye umugambi w'igihugu PAIFARB ufashwe mu mugongo n'ikigega FIDA baratanguye kuri wa gatatu igenekerezo rya ndwi rusama 2021 ingendo zo bashikana mu makomine atandukanye yo ntara ya Gitega. Epafrodite Semyampi aserukira uwo mugambi yamenyesheje ko uwo mugambi ufasha bene gihugu bose mu budasa bwabo gushobora kwiteza imbere biciye mu kuziganya no kuguranana. Bavuga ko uwo mugambi watanguye mu ntango z'ibihumbi 2019 ukaba uzorangira mu 2025 ukaburangurirwa mu turere dusanzwe dukoreramwo iyindi migambi ifashwe mu mugongo n'ikigega FIDA nka PAIFARB, PIPARVB hamwe na PRODEFI. Yamenyesheje ko mu gice kigira kabiri azoca batangura bundi burere yongera avuga ndetse ko bagiye gukorana no makomine y'intara ya Gitega yose. Epafrodite Semyampi avuga ko amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana nka FENACOBU ariyo ahanini bakorana mu gushira mu ngiro uyo mugambi. Mu ijambo ryo kugura ivyo bikorwa muri komine ya Itaba Buramatari w'intara ya Gitega nawe yavuze ko intumbero ya leta ari kumwe n'igihugu wese yobaho neza. Kurikira zimwe mu nyigisho n'impanuro zatanzwe. Nuko mubibona twaje tuzananye n'aba baserukira rino shira hamwe ahubwo umugambi w'igihugu ujejwe gushigikira abene gihugu na cane abahurikiye hamwe kugira ngo bategure imigambi y'iterambere hanyuma bashobore kwegera amabanki canke amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana hanyuma baronke ingurane ku nyungu ntoyi cane hanyuma barangura imigambi ndetse bashigikirwe mu gutegura imigambi bashigikirwe mu kuyishira mu ngiro bashigikirwe ndetse mu bijanye no kwisununura muri rusange. Hanyuma rero nagomba yuko tubanza kwibukanya kuko turi kumwe n'abahinga baza kuja kudufasha gutahura cane. Twibukanye gusa ico leta y'u Burundi yifuza na cane nyene cyo bari mukuru w'igihugu. No kuvuga yuko nyene cyo bari mukuru w'igihugu na leta rongoye bifuza yuko umwene gihugu wese yobaho neza agafungura bikwiye kandi vyikwije. Nyuma kandi arifuza yuko umwene gihugu ashobora kuronka haba heza akagira amagara meza kubera ashoboye kwivuza agashobora kwambara neza akagira n'isuku ndetse akambara n'akarato akaryama ku matera muravyumva n'ibintu byinshi agashobora kwiyunguruza bitamugoye agashobora kuba ahantu habona akaronka umuyaga nkuba waba umuyaga nkuba wa Regideso canke uwo twe dushobora kwigurira nka twadu plaque solaire muratuzi dutanga umuyaga nkuba. Mu bisanzwe iyo umuntu amaze gushaka iyo ntambwe aba ariko aratera imbere kandi nico nyiricubahiro umukuru w'igihugu ashaka. Mugako kugira ngo tubishikeko murazi yuko yama ariko aduhanura ati ibintu birarondegwa ndetse bakatwibutsa na ya myibutsa y'ikirundi ati ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira abirakuya. Ndetse ubu tugeze aho baduhimiriza umwene gihugu wese arye ivyo yabiriye akuya. Mugize imisi mwumva ibikorwa bijanye no kugwanya barya bagomba gusoroma ivyo batarimo abakomisiyoneri ugasanga wewe arabanwa gusa n'ushoye inka kugira ngo aje kumukuramo amafaranga, arabanwa n'ushoye impene amukuremo amafaranga, arabanwa n'ugurisha ikinga canke imodoka canke inzu kugira ngo akureko amafaranga. Urumva acaronka amafaranga atakoreye mu bisanzwe. Ubu rero nabo nyene murazi yuko babwirizwa gukora baronke amafaranga
baronke ivyo kurya babikoreye. Ni ukuvuga ko twese tubwirizwa gukora rero. Ni naco gituma rero twobanza kubakengurukira. By'ukuri nyiricibari mukuru w'igihugu aranezerejwe n'intambwe tugezeko, kandi n'ivyo muriko murerekana twerekana twese turimwo nk'abarundi mu bijanye no kurima. Turanezerewe cyane n'umwimbu w'ibigori wabonetse, ndetse nagoma nsabe abarimye ibigori mwese mwikomera amashi menshi cyane. Ni nayo ntumbero nyir'icyubahiro yagize ati turabona yuko uburimyi ni bwiza, mugabo kenshi bitagenze neza umurimyi arahomba, kuko arashobora kugura imbuto, akagura umwavu, akarima, agategura neza indimiro, agaheza kandi akabikorera neza, agakoresha n'uburyo butari buke mu gusarura. Ni naco gituma abahinga bace baje hamwe bati none kugira ngo umurimyi ntahombe, by'ukuri nk'ikiro c'ibigori cogugwa angahe? Baraheza baravuga bati umurimyi aronse amafaranga 380, ivyo byose ntiyoba ahomvye, hariho akunguko. No kuvuga yuko ni intango turavye ingene leta iriko iripanga, ni intango. Ejo hirya y'ejo umurimyi w'ibiharage nawe nyine uzosanga ari uko, umurimyi w'ibiraya usanga ari uko, uworora ingurube usanga ari uko, uworora inka usange naho nyene bimeze neza. No kuvuga yuko dukoze turashigikiwe na leta yacu, mugabo kugira ngo bikunde nuko tubwirizwa gukora, tugakura amaboko mu mpuzu. Rero uno munsi twifuje yuko tuganira mbega umuntu atera imbere gute. Umuntu atezwa imbere n'ico akora. Uri umurimyi utezwa imbere n'uburimyi, uri wikorera utwawe utezwa imbere ni ako kazi nyene ukora. Nimba uri umudandaza utezwa imbere n'urudandazwa. Rero ubu turifuza yuko ko turiko turatera intambwe bitoherera ngaho. Umurimyi arime azi yuko ariko ararondera gutera imbere, ntarondere kubaho ku munsi, mugabo turondera yuko umurimyi abwirizwa gutera imbere, aronke ya mafaranga, aronke kandi n'ivyo kurya. Muca mwumva yuko igitangura n'icayi gufungura. Ni naco gituma imbere yuko isekeza ryo kugura ibigori riba, twari twagerageje gusigurira abene gihugu yuko atari kugurisha ibigori byose. Oya, umuntu agurisha umusesekara, no kuvuga ivyo akeneye nk'ivyo gufungura, abanza kubikuramwo akabibika. Umusesekara nawo agaca wuronkamwo amafaranga. Ayo mafaranga rero turifuza yuko yogirira akamaro imiryango, yogirira akamaro abayaronse. Mbega yotugirira akamaro gute? No kuvuga ko tubwirizwa kwibuka ubwa mbere yuko twarushe kugira ngo tuyaronke. Ico nico kintu ca mbere gikomeye. Hanyuma umuntu agaca amenya yuko ko twarushe kugira ngo tuyaronke, tubwirizwa kuyakoresha neza. Kuyakoresha neza ni gute? Kuyakoresha neza nuko twoguma tuyabona, apana kuyabona aho twayabitse muhira. Oya, turakeneye yuko tuguma tuyabona. Turakeneye kuyabona mu migambi y'iterambere twashinze. Turakeneye kuyabona twakoze umugambi by'ukuri, n'umwana azovuka azogira ati papa na mama bari barakoze, era batubaye ahantu heza. No kuvuga rero umuntu yakoze neza abwirizwa kuguma abona arya amafaranga. Kugira ngo ayabone, hariho ivyo dutegerezwa gukora n'ivyo dutegerezwa kwirinda. Ingendo tugeze ko ubu siyo.
ingendo tugeze kubu siyo. No kuvuga ushoye ibigori ubuzi uti none amafaranga nzokuramwo nzoyakoresha iki? Nupfa gushora oya, ubishorera umugambi. Ni naco gituma iyo uvuye kubishora ntucu yatahana muhira amafaranga, kubera haba hariho umugambi utegekanijwe. Hari naho wosanga amafaranga uronse adashobora gukwira ku mugambi. None kugira ngo akwire vyogenda gute? Ucubanza kuba umugenzi w'ababika amafaranga n'abatanga ingurane. Ahangaha iwacu turafise Copec yashitse hose no mu mazone hariya ibuhevye, ndibaza yuko iriyo ubu. Aho hariho na poste. No kuvuga rero amafaranga iyo yatwaye mu mufuko acagira ingorane. Kenshi nuwabonye washoye araheza akakwegera akanakuresha kugira wakure kwa gacupa kamwe, kandi umaze kumugurira kamwe mugasangira hari igihe uryoherwa, ukiyongera nawe ukamwongera, ukiyongera ukamwongera, haje abandi nabo bazo bari 10 wamaze kugahaga bose ushugira ati niba bahereze. Aho rero urumva bigenze gutyo ni kuvuga ko biba bitugoye. Ni naco gituma umuhinga iyo aronse amafaranga ashobora gutahana nayo akeneye kugura akantu atwara mu muryango, nivyo imbaraga huzu mugabo ukamenya uti hari hayo mbwirizwa gucakutsako ntegerezwa kujana mwibanki canke mwishira hamwe ryo kuziganya no kuguranana. Aho ayo mafaranga utwaye ububaye inshuti n'umugenzi w'iryo shira hamwe. Ni naco gituma ejo ugomba kuja kubitura uti murabona yuko dukorana neza, ndabaheza amafaranga hanyuma mukayabika nkasubira nkazana, rero mwonyizera mukampi deni noshobora gukora umugambi nkabishura hanyuma bikagenda neza. Kugira ngo rero uje gusaba ideni no kuvuga yuko ufiseyo ikonde. Gutera imbere rero no gukerebuka ntavyo guta umwanya, no gukerebuka. Turifuza rero yuko amafaranga avuye muri bino bigori no mu wundi mwimbo yoba isoko ry'iyindi migambi ikomeye, no kuvuga isoko ry'iterambere. Rero isoko ry'iterambere ico twifuza nuko tutosubira kubona mu gihe amafaranga yabonetse inzoga zisha zizimba cyane gose, kuko twe dusha tugira amakenga, dusha tubona yuko zanyowe zikababazwa. No kuvuga ko ata amafaranga yabitswe, no kuvuga yuko ejo nta mugambi turiko turitegura kubona, no kuvuga yuko ejo muri twebwe ntabagwiza tunga tuzobona. Kuko rutangura buke buke hanyuma bikagenda neza. Amafaranga rero yadakoreshejwe neza ingaruka ziba nyinshi. Ikintu ca mbere dukunze kubona birasambura imiryango, sivyo gantozewe. Ugasanga umukenyezi n'umugabo n'abana baragiye ku kivi, barakora bararima. Umugabo kenshi twarabajije tuti mbega muri ko muraraba abashora cyane ibigori ni bande? Bati nabagabo. None nibo babirima cyane gose yenoze. Jana duteye n'amakenga. Atabashora ibigori cyane nabagabo. Ni vyiza mugabo mu gihe bagiye inama n'ingingo n'umuryango, sivyo negaye. Mu gihe bagiye inama n'ingingo n'umuryango. Mugabo mugihe yo babishoye kugira ngo aje kurondera urwagwa, no kuvuga yuko ryahangiro rya nyene icubahiro umukuru w'igihugu naryo zopfa twarashitseko. Rero amafaranga adakoreshejwe neza mu mibano bica bigena nabi, akaboregwe, ubusambanyi, kurenga ibigo. Hari umuntu afise amafaranga agira ati n'abagore 3 noshobora kubatunga, ugasanga ciyagwa mu rudubi mu muryango birononekaye. Si ivyo twifuza. Oya, twifuza yuko amafaranga abonetse n'ayiterambere. Mbega ndiko ndategura
irima ryo muci nkuko nawe n'umugambi ukomeye ko tugomba kurima imyonga yose n'ahantu hose hari amazi yamaho canke naho byokenerwa yuko bikunda tuyaduza n'amamashini n'ahandi barabikora natwe twobikora umuntu akaba yamaze kubipanga neza umugambi akaba wufise hanyuma amafaranga agakora neza. Rero adakoze neza no kuvuga yuko ubukene buguma bwibonekeza mu miryango kandi by'ukuri umwimbu wabonetse. Twifuza yuko twohinduka ndetse ivyahora bidusamaza tukabiheba tukamenya yuko turi ku urugamba nyene cyubahiro yaduhamagariye rwo kwiteza imbere, kugwanya ubukene, kugwanya inzara. Dufise n'urundi rugamba nyene cyubahiro mukuru w'igihugu agize imisi adushigikira ko kugira ngo turayiko tworutsinda. Ugwaruka rwinshi rwaraheje amashuri mugabo ugaca usanga nta gikorwa bariko bararangura. Mugabo aho tugeze ubu ni ukugwaruka ugiye mu ishure agenda azi ati nzovayo nshika nkora iki. Twanezerewe cyane n'inama twarimo ejo, ukumva yuko ugwaruka bariko baripanga neza mu gushinga amahinguriro, mu gushinga imigambi itandukanye n'ivyumviro bikomakomeye kugira ngo babishire mu ngiro. Rero bigenda gute? Bararonka amafaranga. Mbega mu muryango turi kumwe turiko turaganira, hari igihe twiyumvira tuti aya mafaranga twaronse turashobora gukurako amafaranga make tugahereza umuhungu wacu canke umukobwa wacu kugira ngo atangure umugambi wo kwiteza imbere. Navyo nyene birimwo kugira ngo bigende neza, hanyuma tumuhereze akatangurirako agaca akora, hanyuma agaca yitura babagenzi beza, ibanki canke ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana, hanyuma bagaca bunga ubucuti, akora asaba ideni, akora no kuvuga twese turiko turakora turondera gutera imbere, niho n'igihugu cacu giheza higatera imbere. Rero nico catugenza kugira ngo tubanze twumve neza yuko amafaranga turiko turonka ntadupfe kubusa ngo tuyajane mu bintazi, ntadupfe kubusa. N'icubahiro mukuru w'igihugu niwe yatwigishije atubarira ati mbega murazi abashinwa kugira ngo batere imbere ati hari ibintu babanje guheba, ivyo kunywa vyo barahevye kuko bakora amasaha yose no kwambara basha biyambarira impuzu mbe bayitanguye ikigaye iminyeregeta cyane kugira ngo ntibonone amafaranga. Ibirato bagura nk'ivyo umuntu yo kwambara umunsi umwe bigaca bihera, no kuvuga bizimbutse kugira ngo ntiyonone amafaranga, kuko abonye amafaranga ikintu abonamo bwa mbere n'umutahe nico abonamwo. Rero natwe tubwirizwa gutera iyo yindi ntambwe. Nico rero catuzanye turi kumwe n'abanyakubahwa abahanuzi babura amatari nabo ubu baba baduhaye nk'abahinga. Sabahanuzi bimwe bya bindi tumenyereye, oya n'abahinga, no kuvuga mbega umuhanuzi ajejwe iterambere nk'umuhinga mu iterambere yodufasha iki. Aha rero baje kuduterera ivyiyumviro kugira ngo ibintu bigende neza. Twebwe twaje kubugururira kugira ngo bace babandanya twigishanye, bibaye ngombwa turashobora kuva ngaha tugize tuti none wewe umugambi ufise no wahe, koperative we ko mwaronse ibigori uwundi mugambi ufise no wahe, bakadufasha gupanga kugira ngo ibintu bigende neza. Ejo aho bukera tukaza no ku kibuga kuri koperative, mbega mugejeje aho mufise ingorane ni hehe, twabafasha hehe, ibintu bikagenda neza. Turifuza rero yuko twoshikira iterambere rirama, ndetse ni kuri ico cifuzo nyene nogororiye ko ICS iganiro cuno munsi kiduhimiriza
kwitegura guhindura ingendo kugira ngo by'ukuri dutegure imigambi, hanyuma amafaranga dufise tuyakoresha imigambi dushobore gutera imbere, twese turonke ibyo dufungura ndetse turonke n'amafaranga tubika mu banki canke muri microfinance. Hajya avuze mu mufuko, ntiduca tuyagendana mu mufuko nyinshubahiro, natubara yuko tuca tuyagendana mu mufuko. Oya, mu mufuko ni hehe? Mwibanki canke muri microfinance, muri Copec, muri Poste, niho tuyabika kugira ngo twunge ubucuti. Nico cifuzo rero tugururiye ko ikiganiro cy'uno munsi. Murakoze cyane.